Yesu Kristo ashimwe cyane. Dusangira amajambo dusanga mu cete kigira kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose kugira ngo ashobore gukoreshwa igikorwa ciza cyose. Dusangira ijambo rivuga ngo ijambo ry'Imana ubutunzi buhambaye. Umwana wese yavutse abakeneye guhabwa amata kugira ngo ashobore gukura neza. Abaganga bobo barahimiriza abavyeyi iyo bibarutse kugira ngo bose neza abana babo amaberebere kugira ngo bakure neza. Bakongera ko bakababwira ngo amaberebere ni ntasubirizwa. Niyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, Bibiliya iravuga ngo abavutse ubwa kabiri. Mu yandi majambo ababaye uruhinja rwo mu buryo bw'impwemu. Uca wumva ko aca kenera amata kugira ngo ashobore gukura neza. Amata y'umuntu avutse ubwa kabiri ni ijambo ry'Imana. Uwo muntu rero abatanguye ubuzima bushasha. Nkundiriye umuntu atanguye ubuzima bushasha ndamugereranye n'umuntu aguze igikoresho c'agaciro. Igikoresho c'agaciro rero sinshatse kuvuga umukubuzo cyangwa igikoropesho, haba namba mvuze nka televiziyo, nka frigo, telefoni zimvye. Muri ivyo bikoresho iyo biguze usanga bashizemwo agapapuro. Niyo uguze umuti urasangamwe agapapuro bashiramwo bita notise kariko ibitwereka uko dukoresha icyo gikoresho cyangwa uko dukoresha uwo muti kugira ngo bitugendekere neza. Nagira ndababwire yuko notise y'umuntu avutse ubwa kabiri ni Bibiliya. Bibiliya irimwo ijambo ry'Imana. Nkuko twasomye mu ijambo ry'Imana ryavuze ngo ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu, kumuhana, kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Biba bifise intumbero yo kugira ngo uwo muntu bimuhindure umuntu ashitse Imana ishobora kwikorako ikamukoresha igikorwa ciza cyose. Urumva rero mu bugingo bushasha umuntu abakeneye kwiga, umuntu abakeneye guhanurwa, umuntu abakeneye gutunganywa, mbere no guhanwa n'ijambo. Murumva ko ijambo rihambaye urikeneye nanje ndarikeneye. Mbere na twebwe twovuga ngo umuntu amaze imisi mu vy'Imana, ijambo ry'Imana tuguma turikeneye cyane gose kugira ngo ridutunganye gose, rinatwigisha, ribandanye riduhana, tuba abantu bafise indero. Turakwiye kuba abakristo bafise indero, ivyo navyo tubikura mu ijambo ry'Imana. Nuko rero ijambo ry'Imana ni ubutunzi buhambaye kandi ndabibutse yuko ijambo ry'Imana ari ntasubirizwa. Imana ibahezagire.